Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi bacuma muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru novuga ko ibabaje canke se ari y'ukumaramaza umunonotsi rurangiranwa mu Murundikazi Francine Niyonsaba akaba yaranagizwe ambasaderi adasanzwe w'igihugu c'u Burundi. Ariko inkuru iriko iramuvugwa ko yobibabaje cane kandi vyoba arakamaramaza ku gihugu c'u Burundi, vyoba ari ibintu bibabaje. Umuntu yagizwe ambasaderi aserukiye igihugu c'u Burundi, igihugu gifise imico n'akaranga vy'igihugu vyubashwe kandi bifise ivyo vyemera n'ivyo bitemera. Ino nkuru rero yatanguye kuvugwa cane kuri Francine Niyonsaba, ngiye kwikubwira ikaba iriko iravugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ngabakurikira imbuga ngurukana bumenyi. Hari amafoto mwagiye murabona ndetse muragenda munyabereka ngaha, ariko vy'ukuri ibi bintu nikicoba kivyinyegeje inyuma. Francine Niyonsaba yoba agiye kubakana n'uwo basangiye igitsina. Ibi bintu biramenyerewe cane mu bihugu bitandukanye vya Amerika, za Buraya ndetse no mu bindi bihugu vyo kwisi, ariko ni ibintu bitamenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi cane ku Barundi, Abarundikazi. Noneho Francine Niyonsaba, umuntu azwi cane yubatse izina kwisi, umunonotsi afise kazoza gakomeye cane, yaranditse amateka, yaratwaye imidari itandukanye yishimwe, yaranagizwe ambasaderi adasanzwe w'igihugu c'u Burundi. None ibi bintu Francine Niyonsaba bariko baramuvuga ko yoba agiye kubakana n'uwo basangiye igitsina, ngo kuko nawe ameze nk'abagabo, ngo ndetse ngo yoba agiye kubakana akaba ari umuzungu kazi. Banywanyi bacu ibi bintu mwe murabivuga kiki? Ngiye kubabwira ivyino nkuru, mbabwire ukuntu vyatanguye ndetse nanababwire uyo bivugwa ko ngo yoba agiye kubakana na Francine Niyonsaba. Ukuri kwavyo kuba rukuhe? Ese amafoto koko yerekanwa na ya Francine Niyonsaba? Vyose nivyo ngiye kubashikiriza muri ino nkuru nabateguriye kubirabana nayo makuru ariko aravugwa cane. Ndabaramukije mwese nanabahakaze. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV, mbonesha kure mwe rudende bashikiriza ya makuru abavugwa irya nino, yobaye bivugwa mu bimenyesha makuru vyagarutswe ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ya makuru yose mwamwe aragiye muranyegezwa, turakora amatohoza tukayabashikiriza kugira mumenye ibiriko biravugwa irya nino, yoba mu karere, muri Afrika ndetse no kwisi muri rusange. Ano makuru abagiye batubaza tubabwire vya Francine Niyonsaba, yoba koko agiye kurushinga no basangiye igitsina, bamwe babita abarezibie ndetse bakaba bavuga ko ngiryo ryoba ari ibara ryoba riguye mu gihugu c'u Burundi. Nkuko rero mwagiye mubikurikira, arababimenye ndetse n'abatabimenye, ari naco gituma ngiye kubabwira ino nkuru. Hari amakuru ariko arahererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko Francine Niyonsaba, umunonotsi rurangiranwa w'Umurundikazi, yanagizwe ambasaderi adasanzwe w'igihugu c'u Burundi, ngo yoba aherutse kwerekanwa kw'ifoto ari kumwe n'umuzungukazi, boba bagiye kubakana canke kubana nk'ababana basangiye igitsina. Amakuru amwe akerekana iyo foto yerekana Francine Niyonsaba, mukaba muriko ino foto ya mbere muriko murabona ngaha, akaba avuga ko ngabahora bibaza ko yoba afise inyifato z'abagabo, kuko nyene uwo babana basangiye igitsina nawe amufata nk'umugore wiwe, ngo boba rero ngo batamwihenda ko ngo ari Francine Niyonsaba. Iyo foto rero ikagaragara nk'iyije kwemeza ayo makuru nk'uko vyagiye biratangazwa. Banywanyi bacu rero ibi bintu bamwe bakabifata nk'ibara nk'akamaramaza nk'uko vyashizwe ku mbuga zitandukanye. Hari nk'uwavuze atangaza iyo foto ati voilà ya France yacu Francine Niyonsaba arahejeje kwiyemerera ko ari umugabo. Ntibisigura ko yemeye n'akanwa kiwe ko ari umugabo, oya habe namba, ahubwo inyifato kuri iyo foto igaragaza ko abahora bamwibaza ko ari umugabo batamwihenda ko ivyo ni bimwe mu vyatangajwe n'uyu muntu yise
menya vyinshi, akaba ari nawe yatangaje iyo foto muri ko muraraba ngaha, avuga ko ngo Francine Niyonsaba koko yoba agiye kubakana n'uwo bahuje igitsina. Ivyo rero inyuma yaho bitangajwe n'uyo muntu, ico twomenya ni iki vy'ukuri kubirabana n'ino foto. Francine Niyonsaba ibimuvugwa ko vyoba ari vyo canke kuba ari ugushaka kumumaramaza, yoba ari amakuru y'ibihuha. Hari ivyo twamenye ndetse bishobora kukwereka ukuri kw'ibihari. Ubutse ko igikurikiye inkuru vuga kuri Francine Niyonsaba, vuga ko yoba agiye kubakana n'uwo basangiye igitsina. Ngaha kumbonesha kure yacu ya ICTV tubashikiriza amakuru nivyo muba mwaragiye muranyegezwa. Bimwe mu vyo twabashije kwegeranya kugira tubahe ukuri. Kuri iyo foto berekana umuzungukazi n'umwirabure bavuga ko ari Francine Niyonsaba, tukaba twamenye ko ivyo bintu bitari ukuri. None kuki bitari ukuri ivyo bavyaraje gute? Ese Francine Niyonsaba hoba hari ico aravuga kuri ibi bintu? Kuri iyo foto Francine Niyonsaba ntawe yiboneka ko, nkuko namwebwe nyene mu vyihweze neza mwihweze iyo foto muraza kubona ko uyo atari Francine Niyonsaba. Umwirabure berekana nka Francine Niyonsaba, amatohoza yacu yerekana ko ari uwitwa Justice Amoa, benshi bakaba bamuzi ku izina rya Patapa. Uyo akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu ca Ghana, asanzwe azwi cane ku ndirimbo One Cancer. Uyo rero Justice Amoa akaba ava mu gihugu ca Ghana, akaba ari we berekanye ku ifoto bavuga ko ngo ari Francine Niyonsaba. Akaba asanzwe azwi cane rero nk'umuririmbyi wo mu gihugu ca Ghana, akaba yarasohoye iyi ndirimbo yitwa One Cancer mu mwaka w'2017, maze rero iza gutahukana n'ubushimwe bwinshi, harimwo ako kuba indirimbo ya mbere y'umwaka wa 2018 muri Ghana, hamwe nako kuba indirimbo ya mbere yakunzwe muri Ghana mu mwaka w'2017. Uyo Patapa azwi ku izina yahawe n'abavyeyi akivuka nka Daniel Oduro. Kuri iyo foto ayiboneka ko n'umutambukanyi wiwe Riha akomoka mu gihugu c'Ubudagi. Iyo foto rero ikaba yatanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi inyuma yuko igaragaye mu nkuru yo kubeshuza amakuru atariyo, yavuga ko uyo muririmbyi n'umutambukanyi wiwe boba bahukanye inyuma y'umwaka umwe gusa bagize ubugeni, hari mu mwaka w'2021. Papa wa Patapa yitwa Kwesi Amoha, akaba yashikirije kwisamirizi Adom FM ko umwana wiwe Patapa n'umukunzi wiwe babanye neza kandi ko atakibazo bafitaniye. Amakuru yuko boba bahukanye akaba yaragaragaye inyuma yaho Riha asubiriye iwabo mu Budagi, aho asanzwe akorera akazi kiwe ko kuvura nk'umuforoma, nayo Patapa agasigara mu gihugu ca Ghana, aho ariko ararangurira imirimo yiwe ya misi yose. Bakwiragiza ibihuha ngo kuva ubwo bakwiragiza ibihuha ngo kuva ubwo ngo bakaba baciye batangura kuvuga ko Patapa n'umukenyezi wiwe ngo boba baheruka kwahukana, nk'uko bibandanya bishikirizwa muri iyo nkuru yaciye ku rubuga rwa Ghana Weekend. Murashobora kuvyisomera muciye nyene kuri urwo rubuga, naho rero naho ugerageje kuraba kuri ayo mafoto ukavyihweza neza, atabona ko ari ayo mafoto ariko arakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, wo kwibaza ko uyo Patapa ari Francine Niyonsaba. Tuvyitondere rero natwebwe idufashe abakwiragiza ibihuha kubishikana kure, tudatohoje neza imbere yo gusangiza amakuru, two kwibuka kuraba neza ndetse tukihweza, tukabanza kuyasuzuma, tukaraba neza ko ayo makuru ariyo, kuko ibi vyo bari kwambika isura mbi igihugu c'u Burundi, vyo bari kwambika isura mbi umunonotsi wacu Ambasaderi Francine Niyonsaba,
abandanya kudugana ibendera ry'igihugu mu makungu, abandanya kwigaragaza ko ari umuntu adasanzwe. Ibyo rero kuvuga ko yoba agiye kubakana n'uwo basangiye igitsina, ivyo n'amakuru y'ibihuha tubeshuje nk'uko nyene twababwiye ukuri kw'ivyinyegeje inyuma y'ayo mafoto. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umwe mu bamenyesha amakuru b'Abarundi asanzwe akurikiranira hafi ibijanye no kurwanya amakuru atariyo, desinformation canke fake news mu rurimi rw'icongereza. Bakwiragiza rero ibihuha bakaba bobireka kuko ayo makuru turayabeshuje. Ntabwo Francine Niyonsaba ari we muri ko murabona muri ayo mafoto. Ikindi kandi ayandi mafoto akurikira iyo ayo ya mbere iriko iravugwa ko ibihuha nizerekana Patapa n'umukenyezi wiwe Liha, ntabwo rero ari Francine Niyonsaba. Abanywanyi bacu rwose ibi bintu turabibeshuje icese tuvuga ko ivyo atari vyo. Murazi ko amakuru yose avugwa irya nino kw'isi turayabashikiriza, yoba mu bisata bitandukanye muri politike, inkuru zivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ibiba vyagiye bitangazwa irya nino, vyose tugenda tubibabwira kugira mumenye ibivuga. Nezere ko rero abariko muratubaza ivy'ayo makuru mubashije kumenya ukuri, kandi ko vy'ukuri tubeshuje ayo makuru. Ntabwo ari Francine Niyonsaba munonotsi wacu urangiranwa niyo ukora ivyo bintu, turabeshuje ayo makuru. Nezere ko mubashije gutahura neza ivyinyegeje inyuma y'ayo mafoto. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyondako kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro ashikirwa mu wa mbere navyo, n'ahandi hantu namushobora kuronka amakuru mwene nkaya atari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV mbonesha kuri mwe Rudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bitosoye neza. Fyonda kuri subscribe ni intererano ikomeye cyane, maze tukaraje tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose.